Bonjour la famille, nibaza komeze fresh. Hama karibu kuri page kuri YouTube yacu Ring of the Media. Hama tuje kwiga kuntu umuntu dushobora guduza page yacu dohereye hasi. No kuvuga yuko hari benshi cyane gose bariko baratwigisha kuntu dushobora kuronka monetization kuri Facebook zacu, ariko gusa tukibagira yuko atana Facebook dufise kugira ngo ziduhembe. Hama no kuvuga yuko uno munsi turatangura igice ca mbere kubijanye no kuntu dushobora gutegura page zacu. Ni kuvuga rero yuko hariho ibintu nyamukuru bishika kundwi dushobora gushika kugira ngo dutegure page zacu. Ni kuvuga yuko rero turatangura n'ikintu ca mbere gutegura neza page yawe. Ni kuvuga yuko nico kintu ca mbere. Ni kuvuga yuko shirako izina risobanutse cyoroshe kandi ku buryo umuntu wari wese agerageje kugusacinga ahita kubona. Ni kuvuga yuko hitamo kategori y'ico ushaka kwikoresha page yawe. Karorero haba hariho business, blogger, music media n'ibindi, aba content creator n'ibindi. Ni kuvuga rero yuko shako profile kuri page yawe, usheko na cover kuri Facebook page yawe. Ni kuvuga yuko ikintu kigira kabiri ni content nziza kandi uhoza uguma ukora. Ni kuvuga yuko rero posta amafoto, wongera poste ama video kenshi cyane gose kabaho kugira imba ushaka ko Facebook page yawe iduga. Ni kuvuga yuko koresha reels. Reels nzogenda ndabibereka kuntu umuntu ashobora gukoresha reels mu gupostinga, kanasharinga kugira ngo zishike ku bantu benshi, kugira ngo agire ico yishikanyeko, kugira ngo aronke aba followers benshi bamukurikirana kuri Facebook, kugira ngo aronke views nyinshi kuri Facebook. Ni kuvuga yuko gerageza ko bishoboye n'amaburiburi umuntu gushiye ko post ntuje musi ya post status tano. Ni kuvuga yuko kugira ngo ushike ku rwego rwo kuronka page ikomeye, ni kuvuga yuko urakora ukaruha cyane gose. Akarorero ndafise Facebook page yitwa Ring of the Media, ifise aba subscribe 103. Ndibaza ngira ndiko ninja mu 104. Ni kuvuga yuko kugira nshike kuri aba followers, ni kuvuga yuko numwete, kubera yuko ikintu ugikunze naco kiragukunda, utagikunze naho ntigishobora kugukunda. Ni kuvuga yuko ikintu kigira gatatu ni hashtag. Shira hashtag yawe, kora hashtag yawe kuri ntuzenya yawe, kuri Facebook yawe, kuri content zawe. Sinda kirandira ko cyane ngo ikintu kigira kandi gira share content zawe. Ntupostinge ucuvuga ngo bazuza abantu kubiraba, no, kugira ibintu byawe bazuze kubiraba abantu. Ni kuvuga yuko utegerezwa kugira akigoro ukabisharinga mu magroupe, ukabisharingira abantu. Ni kuvuga yuko kujya baza barabiraba niko biza biraza, niko abantu babikunda, hama bakagufollowinga, hama bakabana nawe. Kuvuga yuko ikintu kigira gatanu, gira interaction n'abantu. Subiza commentaire, shiraho umubonano hagati yawe n'aba followers bagukurikira. Gira like na commentaire ku bandi bantu. Gira story. Gira shira ko stat kuri page yawe. Ni kuvuga yuko hariyo ikigira gatandatu, ni kuvuga koresha ama ads gupromotinga ibintu byawe. Kuvuga ikintu kigira indwi ni kugerageza kuraba performance yawe. Umuntu ntumze kuntunga cyane gose kubera igifaransa ntaco nzi, gusa icongereza ncongerageza. Rahaba page yawe kuntu ikiraduka. Raba page yawe, kuri page yawe ikintu gikunzwe cyane gose, imba ari photo, imba ari video, uraba abari byo ubaha kenshi cyane gose kugira ngo babandanye bakunda page yawe. Ni kuvuga yuko impanuro rero y'ingenzi kuri byo byose nakadondaguye no kwihangana. Page nshobora gukura mu munsi umwe, guma uri activity, guma ukora byandi navuga. Content nziza niyo ifata page ikayikuza. No kuvuga yuko nuko tugerageza gukora cyane gose. Hama ntibagire kugira subscribe kuri Ring of the Media. Video ikurikira nzobereka ibanga rya Facebook kugira ngo uronke aba followers cyane gose vyoroshe kandi mu mwanya mutoyi cyane gose. Ciao murakoze cyane gose.